Inyuma yaho ryuguruye gishe ku bitaro vy'Ikiganda, ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique ryuguruye kuri no 29 Nyakanga ubutandarazo bw'imiti pharmacie mu rurimi rw'igifaransa, aho nyene kuri ivyo bitaro kugira ngo rishobore kuramira abanywanyi baryo bahora bandikirwa imiti bakarinda kuja kuyigura i Muramvya canke Gitega ni Bujumbura. Uwineza Marino Wera arongwe vy'imfata kibanza ishirahamwe Mutuelle de la Fonction Publique agira ati turiko dushira mu ngiro intumbero ya leta. Nkuko musanzwe mubizi mu kurangura imigambi ijejwe Mutuelle irugurura amafarmasi hirya no hino mu gihugu nkuko twabisabwe na leta kugira ngo twegereze ibikorwa dusanzwe dukora abene gihugu. Ni muri iyo ntumbero Mutuelle yafashe ya mbere kugira ngo bishobore kugurura. Ubwa mbere twaruguruye gishe ya Mutuelle ngaha mu bitaro vya Kiganda, ubwo tuca dusanga abanywanyi ba Mutuelle baracagira ikibazo kugira ngo baronke imiti, byaca bibasaba ko baza kuja i Muramvya abandi bakamanuka. Ibiro vyo kudandaza imiti twuguruye ngaha bizofasha cane abanywanyi ba Mutuelle kuko imiti bahora baja kurondera i Muramvya canke bakamanuka i Bujumbura canke Gitega ubu bazoza bayironka ngaha. Rero nagomba ngabishe abantu basanzwe b'imiti canke bakarondera ukuntu baronka imiti bakoresheje amanyanga ko amategeko asanzwe abafata, ko ivyo tubibona cane ku bantu basanzwe barihigwa vya bice umuntu yisopa higwa n'umukoresha. Abo nabo tubibona kenshi mu bakozi ba Mutuelle, tubibona ku baganga, ku bakora ubuvuzi, tubibona polisi. Iyo dufashe umuntu yagerageje kwiba canke kuronka imiti yakoresheje amanyanga, turamuhana mu gufata ikarata yiwe canke tugaca tumurihisha iyo miti aba yatoye. Mutuelle ikwirangura ubundi mugambi ukomeye wo gukoresha ubuhinga bwa none, aho yatanguye gukoresha ikarata nshasha yitwa carte biométrique. Iyo karata turiko turayitanga mu ntara zose z'igihugu. Intara ya Muramvya ntirashikirwa, ubwo turizera ko mu minsi mikeyi tuzobasanga mu makomune ko murazi ko kare mwahora muca Igitega kurondera amakarata. Ubu tuko turaraba ukuntu twobasangaho muri kugira ngo abana barenze imyaka 6 n'abanywanyi ba Mutuelle n'abafasha babo bashoboye kuronka iyo karata y'ubuhinga bwa none. No mu burongozi bw'intara ya Muramvya bagira bati abene gihugu bari basanzwe bakoresha ikarata ya Mutuelle bagiye koroherwa. Nagomba muri kano kanya shimire nyakubahwa mushikiranganje wo gufatana mu nda abicishije muri Mutuelle de la Fonction Publique kuba yarateye iteka intara ya Muramvya muri no commune ya Kiganda mu gushiraho bino biro vya Mutuelle. Ibi bizofasha abanywanyi ndetse n'abandi bene gihugu bose kuronka imiti batarinze gufata ingendo. Uwo mwanya bahora batakaza bazoheza bawukoreshe mu bikorwa by'iterambere ndetse dushikire ryahangiro rya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi avuga yuko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko ukinjiramwo amafaranga. Tugahamagarira rero aba baronse ino ngano kuyifata neza kugira ngo by'ukuri twerekane ko twari tuyikeneye ngaha muri komine ya Kiganda. Gasaba abakozi ndetse n'abandi bose bazokwitura ino Mutuelle yo ngaha kuzokora ibishoboka kugira ngo ntihaboneke agatosi na kamwe mwirangurwa imigambi ya Mutuelle de la Fonction Publique.